igice cya mbere kuri aba bene data Imana yagiye neza itabagobotora mu kuboko k'umwanzi itabazana. Wagomba gusangire rero aya majambo make dusome duhereye mu rubugira 4. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya mbere mu rubugira 4. Maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibabye Yerusalemu atariko murore isezerano rya data iryo mwanyumvanye, kuko Yohana yabatirisha amazi, ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na Mpwemu Yera. Nuko bakoranye baramubaza bati, mwana, iki gihe nikibiruka ingoma y'Abisirayeli? Arabishura ati, si ibyanyu kumenya iminsi canke ibihe data yashinze, n'ububasha bwiwe wenyene, ariko muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabazako. Muzoba ivyabona vyo kunshingirira Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Imana ishimwe. Tugomba gusenga twishimikije aya majambo. N'amajambo yavuzwe na Yesu Kristo, atsindagira amajambo Imana yari yaravugishije umusavyi wayo Yoweli. Mu minsi yagendanye n'intumwa, iri jambo ntigeze rideha. Umukristo atagira Mpwemu Yera aba ari umukristo wo mw'ishengero gusa, ariko agoye, kandi ntagoye gusa no kugorwa abagowe, kuko ni mekanike. Mpwemu Yera niwe yorosha umuntu. Aha mu muntu Mpwemu Yera avuyemwo, umuntu aragoye. Hari umuntu wa kera yitwa Yuda yanditse avuga ngo n'abantu gusa canke n'umuntu gusa. Umuntu gusa atagira Mpwemu Yera ntumenye ibyiwe, ntumenya ko akikijwe, ntumenya ko ari umupagani, kuko byose arabishobora. Hano Yesu rero abwira ijambo aba bantu abigishwa biwe, ariko arabasezera agira agende mu ijuru. Yari yarabivuze mu ntango agikorana nabo, no kugendagenda ribasigaranye avuga ngo, mwebwe ikintu mukwiye, genda mugume Yerusalemu murindire isezerano iryo mwanyumvanye, isezerano rya data iryo mwanyumvanye. Kubera ko ikibazo kitari ibyo, ikibazo cyabo n'iteka rya Mpwemu Yera, ikibazo cyabo cyari uko ingoma yabo icyo gihe hari ifiswe n'Abaroma. Sijyanye kumenya. Haleluya. Ntiwishire no kumenya ibihe n'iminsi, sindi wawe, nibyo Dawidi byagata gusa. Ni waziriye. Icyo ukwiye kumenya ni twasomye. Avuga ngo, ariko muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabaza. Imana ishimwe. Ubushobozi bwinshi bwo kwikorera amabuye, bwo kwikorera ibiti, bwo gukubitana ingumu, bwo gutukana. Oya, ubushobozi Bibiri ivuga ni ubushobozi bwo gusenga Imana, ni ubushobozi bwo kuguma mu Mana, ni ubushobozi bwo kugumya ukwizera, ni ubushobozi bwo gushoboza kugendana n'Imana, ni ubushobozi bwo kunesha icyaha. Amen. Icyaha atari Mpwemu Yera, kandi abantu benshi, kandi mbere mugena bose, burya nta muntu akora icyaha kubera ko abigomba, agikora kubera ko kimunesha. Kuko yemeye kugikora rimwe na rimwe ararira, aba yavugisha ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Muzoronka ubushobozi Mpwemu Yera niyabaza bwo kuvangura ibintu. Muzoronka ubushobozi Mpwemu Yera niyabaza bwo kumenya umuntu azanye amajambo gusa ariko atagira mu bugingo. Muzoronka ubushobozi bwo gutahura iby'Imana mu bishiro kwabyo, n'ibitari iby'Imana nabyo mu bishiro kwabyo. Ariko ryari Mpwemu Yera niyabaza. Mbega aza kuba ameze gute? Abantu bihanye, abantu birinda, abantu basenga Imana, abantu basoma ijambo ry'Imana, abantu bazi gukorera Imana. Mpwemu Yera abana nabo gusenga Imana. Ingo uwo kwifuzwa
muzoronka ubushobozi mpwemu yera niyabaza ko muzoba ibyabona ntimuzogira ubwoba. Petero amaze guhabwa ubwo bushobozi ntiyagize ubwoba, yavuze ngo na mbere ni wakoze ibi, mwebwe mubasha murengane rengana muze, rengana muze, rengana muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabaza ko. Wasama imbere y'Imana uvuga uti Imana ndasabye nka Ezekiyeli ndagomba ubushobozi, ingo renga ngwino haracari nibazi haracari tukama mugororotse, reka kunama tukama mugororotse cyawe igwe imbere ingo haleluya. Muzohabwa ubushobozi bwo gusenga Imana, bwo kunesha icyaha, bwo kwivuza wakomeretse mu buryo bw'umutima. Cyo ni igikorwa cya mpwemu yera, si igikorwa cy'umuntu. Kandi hagira umuntu azoguhenda ngo ndakubatirize muri mpwemu yera, ntibikunda. Ni igikorwa cya nyenecyo. Yesu gusa batiza abantu muri mpwemu yera, arabye imitima yabo uko imeze. Rengana fukama umugeze usenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ko igikorwa cyawe kikibandanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni wewe wabivuze, si wabikuvugiye, kandi wewe uri umunyakuri. Wari waravuze ngo ni jewe kuri n'inzira n'ubugingo, wewe kuri niwe wavuze ngo muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabaza ko, mpwemu yera niyabaza ko, mpwemu yera. Aba bantu bagomwe, warabagomwe, urabagobotora mukova ku ngasi, urabazana none bapfukamye imbere y'Imana, baragiye kubatiriza umubatirizo wo mu mazi, wa mubatirizo wa Yohana. Turasabye kumwe by'abakwa Koroneliyo mu izina rya Yesu Umunyanazareti bibe kuri aba bantu. Haleluya. Kumwe wabivugisha Yoweri ngo bizaba mu minsi y'iherezo nzasuka mpwemu wanjye ku bari n'umubiri bose, ngaba bari n'umubiri, ngaba n'imisore n'abigeme n'abakagezi n'abagabo n'abaguranokazi, ibyahanuwe nibashikeko. Mpwemu yera yaratanzwe mu izina rya Yesu. No muri kino gitondo kora igikorwa cyawe mu mitima yabo, bongere umva guhuzagizwa nk'impongo zipfuza imigezi. Kandi uyu muntu agomba kumuhaza, uyu muntu agomba kumubatiriza, ukimukorera Mana. Haleluya. Uracyakora nturacika intege, uracyakora uracyari wa wundi. Abantu baracika intege, abantu bararuha, abantu barasaza, abantu barapfa, mugabo wewe uruko wawe. Amina. Uri wa wundi. Yohana avuga ngo twitege uwundi, oyo uri wa wundi yarakwiye kuza kandi waraje. Shitsi igikorwa cyawe Mwami muri kino gitondo, ishimwe kuri byawe. Urakoze, turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amina, amina.
tuzanywe nawe mwami tunona ingomezi zawe umubatizo